Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turayashikizwa na Alois Bigirimana. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko aneguye yivuye inyuma igitero cyahitanye ambasaderi w'Ubutaliyano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, kandi avuga ko ahojeje imiryango y'abahaburiye ababo. Umuvugizi wiwe Stefan Dujarric yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Guterres yasabye leta ya Kongo guca itohoza kubakoze ico gitero ku bakozi ba ONU kandi barengutswe imbere y'ubutungane. Yabwiye amenyesha makuru ko agace ambasaderi w'Ubutaliyano Luca Attanasio yiciwemwo karimwo imirwi nyinshi yitwaje ibirwanisho kandi ko ataramenyekana ababikoze. Ambasaderi Attanasio yaguye mu mutego w'abantu bitwaje inko muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'igisagara ca Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nta muhari uriyitirira iki gitero. Ahandi havugwa ibitero ni muri Iraq. Igisirikare ca Iraq kivuga ko ibisasu vya roketi bitatu byatewe i Baghdad ejo ku munsi wa mbere, bibiri bigwa mu karere gacungerewe cyane ariko nta bapfuye. Abategetsi b'igisirikare ca Amerika bavuze ko amakuru ya mbere baronse avuga ko ivyo bisasu byaguye hafi ya ambasade ya Amerika i Baghdad, ikindi kigwa hafi y'ikigo c'abasirikare mpuzamakungu. Akarere byaguyemwo karimwo ambasade z'ibihugu hamwe n'inyubakwa za leta zikomakomeye kandi gakunze kugabwamwo amaroketi. Igisirikare ca Iraq kivuga ko izo roketi zatewe ziva mu gace ka Salam i Baghdad kandi ata vyinshi zononye kiretse imodokari zine z'abasivile. Nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero. Washington, Ijwi ry'Amerika. Muri leta z'umwe za Amerika, Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa mbere yarahagarariye umuhango wo kwibuka ibihe vy'umwiza Amerika irimwo, aho imaze gutakaza abantu 500,000 bishwe na COVID-19. Mu gihe Amerika igeze ku gice c'umuriyoni w'abishwe n'uwo mugera, Perezida Biden yategetse ko amabendera y'igihugu ku nyubakwa za leta amanurwa gushika hagati mu kiringo c'imisi 5. Perezida Biden yashikirije ijambo abanyamerika ari muri White House abasaba kwihangana kuko ngo ibi bihe hazoshika aho birengana. Urwinjiriro rwa White House rwari rucanyemwo amabuji 500 agaragaza igitigiri c'abantu 500,000 bamaze guhitanwa n'ico kiza. Yari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'icegera ca Perezida Kamala Harris n'umutambukanyi wiwe nyene. Umuvugizi wa Presidenti ya Amerika Jen Psaki yabwiye abamenyesha makuru ko uru rubanza rusigura kwerekana uburemere bw'abantu Amerika imaze gutakaza kubera iki kiza. Tukivuga kuri uyo mugeranye n'ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa mbere ryarakariye ibihugu bitunze kuba byigungira ko incanco za COVID-19 hamwe no kuzibira ko zija mu bindi bihugu bikenye. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko bimwe mu bihugu bitunze bikorana n'amakompanyi ahingura incanco. Izo kompanyi zari zaremeye kurungika izo ncanco mu bihugu bikenye biciye mu mugambi COVAX, ariko ubu zaragabanijwe. Umutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Irani ishobora kongereza urugero rwa uranium ku rugero igihugu gikeneye gushika no kuri 60%. Ni mu gihe bitaradadanuka hagati ya Irani na Amerika bagiharira kuri kazoza k'amasezerano ya nucleaire. Televiziyo ya leta ya Irani yavuze ko Khamenei yavuze ko abanyamerika n'abanyaburaya bakoresha imvugo y'akarenganyo kuri Irani. Urakoze Alois kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi.
Shoti zacu imwumviriza ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, imetero 31 n'imetero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi ry'Amerika. Ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona. Umwana wese yinjire yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yarateganirwa aho ngaho ndetse n'isabune. Uretse icyo ngicyo harabaje deja bafite udupfukamunwa. Uyo no mwigisha mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu iyo mu manuko mu buraruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Uganda umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kaguranyi azwi cyane nka Bobi Wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije uhakana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye. Naho leta y'igihugu ca Tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR yatanguje umugambi wo kwimurira mu ikambi ya Nduta amashirahamwe yahora akorera mu ikambi ya Mutende. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Uganda. Umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kaguranyi azwi cyane nka Bobi Wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije ruhakana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye. Ayo matora yatsinzwe na President Yoweri Museveni. Inkuru y'idonido twayiteguriwe na Ignatius Bahizi ari muri Uganda. Bwana Bobi Wine yatangaje ko yategetse abamwunganira amategeko guhagarika iby'urubanza yareze mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu ruhakanya iby'intsinzi ya President Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Ibi yabitangarije imbere y'amajana y'abayoboke b'ishaka rye rya NUP hamwe n'abanyamakuru. Yavuze ko icyo gitekerezo gitewe nuko bimaze kugaragara ko ari nta butabera azabona muri urwo rukiko ukurikije imyifatire y'abacamanza barimo kumva icyo kirego. Eranga bana Uganda badi bagamba tibade teka ugamba nk'uko abanyagihugu bari batangiye kubyivugira ko urukiko rurimo guteganya kuzafata umwanzuro uvuga ko twatsinzwe n'urubanza kubera ko tutashoboye gutanga ibimenyetso bihagije, none babonye ko dufite ibimenyetso birenze ibyo batekerezaga, akaba tugiye kubananiza gusoma umwanzuro bafashe n'urubanza rutaratangira. Bahisemo kubyerekana ku mugaragaro ko babogamye, no kubera iyo mpamvu ntabwo tugikomeje n'iki kirego kuko n'ubwo basaze danga tutana nakutandika kuza nsonga lwaki baganye obujulizi bwaffe. Bwana Bobi Wine wavugaga mu rurimi rw'Ikiganda n'Icyongereza yavuze ko umucamanza mukuru w'igihugu Alphonse Owinidoro anariwe uyoboye itsinda ry'abacamanza 9 bateguye kumva icyo kirego. Niwe na bamwe muri bagenzi be berekanye ko babogamye urubanza rugitangira, bityo akaba ari nta cyizere akibafitiye. Bobi Wine ashinja umukuru w'ubucamanza kugira inama z'umwiherero na Perezida Museveni inshuro zigera kuri 3 kuvaho atangiye ikirego cye. Rero akaba atumva ukuntu ushinzwe gutanga ubutabera yagira inama n'uregwa hanyuma uwareze akizera ko azabona ubutabera. Mu byo Bobi Wine ashinja abacamanza kubogama kandi urubanza rutaratangira mu mizi harimo icyuko urukiko rwanze ko yatanga ubundi buhamya burenze ubwo yari yatanze bwa mbere mu kirego cye, akaba abamwunganira amategeko barasabye ubucamanza kwemera ubundi bujurire bwerekana ko itora rya Perezida Museveni ryabayemo uburiganya bwinshi. Bavuga ko batazaga kuba baratanze ubwo bujurire mbere kubera yuko umukiriya wabo yahise afungirwa mu rugo amatora akirangira, bityo ntibagira amahirwe yo kubonana nawe kugira ngo banonosore ikirego cyabo, kandi n'ikigo cy'ishaka ryabo kikagotwa n'igisirikare kitemereraga umuntu uwo ari we wese kuhinjira. Byababuje gufata zimwe mu nyandiko zari mu biro byabo zajaga kubafasha mu gutegura icyo kirego. Bobi Wine anavuga ko abari bamuhagarariye ku myanya y'itora itandukanye mu gihugu bose bafunzwe mbere yuko bamuha raporo y'ukuntu byagenze aho yari yabatumye. Rero ibimenyetso bishashi musiga yashakaga guha urukiko akaba ari bituruka kuri bamwe barimo kugenda barekurwa. Nyamara ariko urukiko rwaje kwanga byose byo abanyamategeko ba Bobi Wine barusabye aho hari mu ntangiriro z'urubanza mbere yuko rutangira mu mizi. Ariko ibyo uruhande rwa Bobi Wine rwasabye byose urukiko rwaje kubyanga, ruvuga ko rudafite igihe cyo gusuzuma ubuhamya busha uretse ubwatanzwe mbere. Nyamara ariko ukurikije umwe mu bunganira Perezida Museveni mu by'amategeko Oscar Kihika, uruhande rwabo rukomeje gutegura ibyo kwiregura muri urwo rubanza kuko urukiko ruracyafite uburenganzira bwo kutemera icyifuzo cya Bobi Wine cyo kuruhagarika.
ati twe tuzi ko ikirego kikiri imbere y'ubutabera kugeza ubwo buzatubwirira ko bwabonye icyifuzo cy'abareze umukiriya wacu cyo guhagarika urubanza kugeza ku munsi wa gatatu wa kino cyumweru. Tuzaba tutaramenyeshwa n'urukiko ko urubanza rwahagaritswe, twe tuzakomeza kuja mu rukiko nk'uko bisanzwe. Ariko ibyo ari byo byose bagitangira ikirego cyabo wabonaga ko ari nta shingiro cyari gifite. Ubwo rero ntabwo bidutangaje kubona bafata uwo mwanzuro. Nahamagaye umuvugizi w'ubucamanza mu gihugu Solomon Muyita kugira ngo agire icyo yadutangariza ku ruhande rw'ubucamanza, atubwira ko ari ntacyo yavuga kuko urukiko rutarabona ibaruwa ya Bobi Wine isaba guhagarika urwo rubanza. Ku cy'umucamanza mukuru kugira inama na Perezida Museveni, Bwana Muyita yavuze ko Museveni akiri perezida, akaba ari nta tegeko ribuza umukuru w'igihugu kugira inama n'abakuru ba leta batandukanye. Ati kandi amanama yose yagiranye n'umucamanza mukuru yabereye ku mugaragaro, akaba hatarigeze habamo ibiganiro hagati yabo bombi mu mwiherero. Igiye kuba inshuro ya mbere muri Uganda kugira ngo umuntu urega ahinyuza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu asabe ko urubanza rwahagarikwa. Ibindi birego byagiye biba birimo icyo mu 2001 na 2006 byarezwe na Colonel Kiza Besigye hamwe n'icyo mu 2016 ubwo harezwe wahoze ari minisitiri w'intebe Bwana Amama Mbabazi wari wiyamamarije umwanya mukuru w'igihugu. Nyamara muri ibyo birego byose abacamanza bemeranyije n'abarega ko amatora yabayemo uburiganya, ariko bafata umwanzuro ko uburiganya bwabaye butashoboraga guhindura imibare y'ibyavuye mu matora ku buryo byajaga gutuma uwatowe atsindwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius kuri iyo nkuru. Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Tuze mu Burundi, urwego sense rugenzura amaradiyo n'ibinyamakuru rwahaye Radio Bonesha FM kiringo kingana n'ukwezi ngo ibe yatanguye gukora. Iyi nimwe mu maradiyo yari yafatiwe ibihano. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda. Leo Masengo arongo Radio Bonesha FM yarekuriye kuri no wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera ukwimenyesha makuru bikora sense. Arashima iyo ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije, akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu. Icyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe, tugiye gusubira gukora. Hama imyaka 5 yari iheze ni myinshi, ariko ntacu kwihangana. Baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero nutangura kushimira umukuru w'igihugu wenyine yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi ricanke ririya nta gihano cy'uko yugagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe. Icya kabiri ni gushimira urwego sense kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko hoba ibiganiro, ibihano bigahagarikwa. Mu ndwi zitatu urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane rwose. Ku kibazo kijanye n'uburyo busabwa kugira iyo radio isubire gukora, Leo Masengo abona ko ari kibazo gikomeye. Asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha imenyesha makuru cyahaguruka kikabafasha. Ikindi kibazo tugiye guhangana naco, kibazo cy'uburyo, kibazo cy'ivyuma bimaze imyaka 5, bimwe byarasambuwe, ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana. Ariko twebwe kubera ko inkumbu twari dufitiye banywanyi bacu, tugiye gukora uko dushoboye. Twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora,
ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu. N'abanyagihugu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe ari abanywanyi b'iyo radio barashima ko igiye gusubira gusamirana, batamaradiyo abaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo. Twaryoheye kumva yuko Bonesha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi, kandi tunizera yuko n'izindi radio zari zafatiwe ibihano nkayo zizosubira gusamirana mu Burundi. Tuvyakiranya akanyamuneza, tugasaba ahubwo ko na Europeya ko yugurugwa n'ibindi bimenyesha makuru bisigaye byugurugwa, kandi habe gucunga umutekano w'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru nyene amaradiyo agacunga umutekano kugira kore yidegemvye. Nahara kamwemwe ku muyobozi wa Bonesha FM Adrien Horimbere arongo ishirahamwe Association Radio Sans Frontières ryashinze Bonesha ntiyemera ubwo buyobozi. Ubwo buyobozi bushasha bwa Bonesha tukabufata nk'ivyaduka, kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha, ishirahamwe ndongoye ARF niryo ryonyene rigena umuyobozi w'iradiyo. Iyo radio rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye. Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro. Bagomba twibutse abarongoye iyo radio Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire ayandi makosa yokorwa. Iyo radio yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asavye urwego sense ko amaradiyo yugaye bogirana ibiganiro kugira asubire gukora. Muri kino gihe amaradiyo acugawe n'Ijwi rya Amerika, BBC, RPA na televiziyo Renaissance. Bezira Tugimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Naho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Byari byishimo byinshi ku banyeshuri, abarezi ndetse n'abavyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri bimwe mu bigo byo muri Uvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges, kuri Nuru, kuri STI, wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa. Kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi, Ruremesha Cubahiro n'umurezi wigisha ku ishuri rya STI aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yaramaze afunzwe. Uyu munsi kuva saa 6h30 za mu gitondo je nahageze njo hageze mbere, maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusura ku mashuri. Nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashitse. Muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri? Kuko leta yashyizeho ingamba, twabikoze icambere nuko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yarateganirwa aho ngaho ndetse n'isabune. Uretse icyo ngicyo hari abaje deja bafite udupfukamunwa, n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale. Twagerageje kudispoza amapipitre neza, mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitre imwe yicayeho abana batatu, ariko uyu munsi twagiye tudispoza mu buryo pipitre yicaraho abana babiri kugira ngo bategerane. Nahimana Esperance nawe n'umurezi kuri iki kigo cya STI avuga yuko kuri wari byishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa. Twashimiye kubera ukuntu amashuri yuguruye, kubera nka twege twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa. Turashima ukuntu amashuri yuguruye, twari ikrize yari yatwishe. Turashimye ukuntu amashuri yuguruye. Ubu tugiye kongera guhembwa, ni abana bakomeza baza ku ishuri n'abavyeyi bazoriha, turizeye ko tuza guhembwa. Inzu zabomotse, turabana ingene amahera yo gupanga nayo kubakisha, byose byari bitugoye. Bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe rya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa, ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa kongera agafunga kubera virusi ya corona. Twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko hari hageze igihe amezi abiri abana badahaye biga,
twebwe nk'abavyeyi twako tubona ko ari ibibazo bibiri, abana bo bayibirara badahebiga icongeho kandi bagasubira inyuma. Ariko kuba leta yasuye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kuri abavyeyi twese tukabona abana bose ku ishuri twabyishimiye cyane. Ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze. Ikizere ntikiraba cinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza ko turabona ko kandi ejo bundi bazosaba bagatangaza gufungwa. Ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umuvyeyi nimba akomeje kugira ubuhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusura ku ishuri. Mumenye yuko amashuri muri Kongo yafunzwe tariki ya 18 ukwezi kwa 12 mwaka 2020 kubera virus ya corona. Vedaste Ngabo kugaragijwe rya Amerika ubira mutarakivuye. Tugushimire Vedaste. Leta y'igihugu ca Tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR yatanguje umugambi wo kwimurira mu ikambi ya Nduta amashirahamwe yahora akorera mu ikambi ya Mutenderi. Ni mu gihe irindiye kuzokugara burundu iyo kambi mu bitarenze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2021. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin akorera mu makambi y'impunzi atandukanye mu gihugu ca Tanzania. Ishirahamwe Croix Rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Mutenderi iryo ribaye ijya mbere muri iyo gahunda aho ryimuriwe mu nkambi ya Nduta. Iryo shirahamwe risimbuye ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya Nduta zone ya mbere y'umunani no muri ya 12. MSF izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa. Ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania mu biro bito byo mu ntara ya Kigoma Bwana Nation Joel Makundi mu nama yaraye ibereye mu nkambi ya Mutenderi kuri uyu wa Mungu yabariye impunzi yuko leta itanguye kwimura amashirahamwe inyuma yaho impunzi zituye mu nkambi ya Mutenderi zizobanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2021. Vituo sasa vya afya vinahama kutoka MSF kwenda Regifu. Amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishirahamwe Croix Rouge. MSF izosigarana ivuriro rikuru gusa. MSF watabaki na main hospital. Muri yo nama waserukiye Croix Rouge Bwana Julius Kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya Nduta. Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta. Vuge yuko twebwe Croix Rouge biteze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza. Bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'ijya kane mu ntumbero yo gukemura bihagije ikibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta. Yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta. Naho leta na HCR ifite imigambi myinshi kubijanye n'amagara y'abantu ariko ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania kigatuma umwidogo udahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi. Kubw'izo mpamvu impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zifite ico zisaba. Nk'ubuvuzi cyo twosaba kuboshya ibisata byose bivura ingwara zose. Twosaba ngira uko tuzana indi vuriro tukaraba ibintu ko byohinduka. Dusaba yuko twogira bo dusabira yuko abo baganga bogira ntumwete wo kuza barakurikirana abantu icyo umuntu wese acaba yipfuza kugira ngo bamukurikiranire kugira natwe kitugirira akamaro mu buzima bw'iwacu. Cyo twosaba kabisa ijya ngwara baba uba wiganye tusaba yuko boca baduha umuti nyene bijyana n'ijya ngwara ubuvuze ko batwakira neza nk'abandi. Mu bitigi bitangwa na HCR impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zirenga gato 22,000. Umugambi wo gutahukana abiyandikije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki 30 zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo. Abazoba bataratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta kubera leta itegekanya kuzokugara burundu inkambi ya Mutenderi. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Urakoze James Jovin. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, komite ya Sena igenzura inzego z'ubutunganira abandanya kumviriza uwo Perezida Joe Biden yagenye mu kibanza c'umushikiranganje ajejwe ubutungane Merrick Garland mu rwego rw'ibikorwa byo kumwemeza. Inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi. Komite ya Sena igenzura inzego z'ubucamanza irumva umucamanza Merrick Garland izatora ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kugira ngo imwemeze cyangwa imwange. Niramuka imwemeje, Sena yose nayo izatora nyuma yaho. Garland afite icyizere, abademokrate bose uko ari 50 muri Sena baramushyigikiye, kandi bamwe mu basenateri bakomeye b'abarepublikani nabo batangiye kuvuga ko bazamuha amajwi yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, amashyirahamwe y'abapolisi, abigeze kuba abacamanza bo ku rwego rw'igihugu barenga 60, n'abigeze kuba abategetsi bo hejuru muri Minisiteri y'Ubutabera barenga 150 bo mu mashyaka yombi nabo batangaje ko bamwemera. Bavuga ko ari umugabo ushoboye akazi, uzi neza amategeko kandi uyubaha cyane. Merrick Garland afite imyaka 68 y'amavuko. Yize iby'amategeko muri kaminuza ya Harvard. Muri iki gihe ni perezida w'urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu mu karere k'ubucamanza ka Washington DC, urukiko yashyizwemo na President Bill Clinton mu 1997. Garland yamenyekanye cyane mu 2016 ubwo uwari umukuru w'igihugu Barack Obama yamugendaga kugira ngo abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko icyo gihe abarepublikani bategekaga